ndabashimiye ndabakengurukiye ko mumfashishije udufaranga. Inkuru y'uwo mutama Fideli rero tumaze kuyisohora hari abantu bumvise ico cigwa hanyuma bagira umutima w'impuhwe baja hamwe hanyuma barashobora kwegeranya uburyo bushobora gufasha Fideli. Bumwe muri ubwo buryo buza bwaramushikiriye, ubu rero arashima igice ca mbere. Ndabashimiye ndabakengurukiye ko mumfashishije udufaranga 200. Murakoze, muragahora muragarukira kuba remerewe n'abanyote n'abananiwe, abatama n'abatamakazi. Ndabashimiye ndabagamburukiye tugira amahoro. Umutama mubona yitwa Ntiyabampaye Fideli. Iri zina umva ritameze ukuntu, Ntiyabampaye Fideli. Ubu rero aba hariya mu ntara ya Muramvya muri komine Mbuye ku mutumba Teka Agacimbiri ni Gwesero. Umutama wabayeho nabi na nyarirya mubona ageze mu zabukuru. Murabona yuko amagara yiwe asa n'ayatameze neza, ivyo murabibona namwe. Murabona impuzu ko zamuhereyeko, murabona yuko atanakarato yambaye. Umutama rero ngo yagize ibibazo ahunga mu 1995 ahungira muri Tanzania. Ngo yashoboye guhunguka mu mwaka wa 2009, ariko ahungutse umugore wiwe yari yasigaye kwitongo aramurahira ko badasubira kubana. Ababanyi barabiraba basanga uwo mutama ahubwo n'ugupfa yocapfa, baca baramudararangira akazu ariko kakamubona, bagashirako amategura, barigora, amatafari barayaturira, baramwubakira, barashirako umuryango, ariko murabona namwe yuko nk'amadirisha atayariko, hejuru murabona isa n'itaheze, murabona ko bigoye. Aho rero iyo nzu baciye bayubaka hafi y'inzu y'umugore wiwe, urumva yuko yarahiye ko batazosubira kubana. Umutama rero ntagira icepfo n'icaruguru, aha no kuvunika yaravunitse. Murumva yuko ibintu byose yibako. Umutama nk'uyu adafise ikimucanira akariro, umutama nk'uyu adafise abamwitaho, imisi yiwe y'ukurangiza ubuzima bwiwe ngaha ku isi irihuta cyane. Umutama yarageze aho akwirikiranwa kujya k'umwana, ariko raba ariko arabaho nabi mu misi yiwe ya nyuma. Abayeho atagira n'agahuzu, birababaje cyane. Mwenga bavuze ngo mwahungutse 2000, mwenga yambwiye 2009. Mwahungutse 2000 na kangahe? Erega ubwo sinjumva neza. Ngo bavuze ko mwahungutse mu mwaka wa ryari? Mubisabikanye na bagenzi banyu kugira ngo ibintu bigende neza. Nuko rero mumererwe neza, umuntu wese atange ico afise kandi atange uko yumva arongowe. Reka twibandanirize rwa rugendo rwacu rero, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Nuko rero ubu murabona yuko hari itandukaniro n'ubwa mbere. Ubu murabona yuko hari akamorale, voilà. Nuko rero
isi hinduka, voilà, tuvuze ngo guhindura isi no guhindura ubuzima bw'umuntu. Umuntu ashobora kudahindura isi yose mugabo agahindura ubuzima bw'umuntu umwe. Ndashimiye cyane rero ivy'imvamutima abantu bakoze kino gikorwa kandi babandanya. Imana ibahera umugisha mwinshi cyane, kandi na mutama Fideli mwumvise yuko yabahezagiye. Rero baca umugani ngo nta urya inzoka wananigwe n'umurizo. Igikorwa ciza catanguwe, reka kibandanye. Reka uyu mutama mu gice ca kabiri tuze tumurungikire akantu gakwiye ashobore kwiyorosa ico akeneye, hanyuma ubuzima bwiwe buhinduke. Umuntu yari yiyemeje ashitse ico yiyemeje, umuntu yari yaje muri groupe ifasha Fideli, ntadebukirwe akore ico umutima wiwe umurongorera gukora. Ico ari cyo cose kizofasha Fideli. Erega nuza yarafashije arashobora kwiyongera agasubira. Mu Kirundi baca umugani ngo uwabaye mwiza yoba muzima, uwabaye mwiza aba umuzima. Nuko rero Imana nibampezagirire mwese, mwibuke gukora subscribe kuri mwebwe mwese mutarayikora, mufyonde kuri like